Haleluya, 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 haleluya. Nabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu bibane natwe twese. Reka dusenga Imana. Mu izina ryawe ryera Kristo, ndagushimiye, ndagukengurukiye. Witwa Imana, ugira neza, nta wundi ahwanye nawe. Mwami Yesu, ndakwinginze ngo kakanya uze tubane, mufashe iyo tuganira na bene data Mana, bibe ari bibagirira ikimazi. Mu izina ryawe Yesu nishize amaboko yawe, muhemu wawe yera ankoreshe iby'ubutwari uzoba ukoze. Mu izina ryawe ryera Yesu, ndagushimiye kubyumvise kandi kubikora gutyo kubwawe Kristo Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe bene data. Nsubiye gushimira Imana yimpaye umwanya kugira ngo tuganire namwe ku ijambo ry'Imana. Murabizi muri kino gihe hari inkuru iri kwiramamara ku isi yose. Ntibyabaye hariya muri Amerika, ahitwa Los Angeles. Rero ibyabaye hariya, isi yose iratangaye, irumiwe, aho umuji muzima hashobora gushaga atongoka hose. Tumenyereye kubona nk'inzu y'umuntu imwe igasha bakayizimya bakavuga bati ni accident, ariko kubona aho ahantu hose hangana kuriya hahiye ni ibintu birenze uko umuntu yoshaka kubyumvira. Kumbura iyo umuntu ariko arabivuga canke tubibona wumva umenga ni amakuru, wumva umenga ni umuntu wese abishira donc umuntu arabura n'uruhande abishiramo. Ariko Imana yo mwijuru niyo ifise ico yakoze, niyo ifise ico yakoze. Umuntu arahangayika yubaka, ugura amazu, ukekonomiza amafaranga, ukegeranya kugira ngo ushobore kuronka aho uba, ukongera ukegeranya kugira ngo ugure biriya na biriya na biriya biba biri mu nzu. Ariko beneda, kubona umuntu ashobora kwirukanga agahunga byose akabisiga, noneho umuriro ugacuza ugaturira byose ugasigara nkaho umenga nta na kimwe ufise, ni ibintu bikwiye kutwigisha cyane. Kumbure tweho abanyafrika, umuntu aba yarahunze kenshi, aba yarataye ibyiwe kenshi, ariko nk'ikintu nka kijya ntikirashika iwacu, ntiturakibona. Kubona inzu imwisha ibyo birasanzwe, ariko kubona ahantu hameze nka kuriya ibi nta gatogongera twabisanze muri Bibiliya, aho Imana yaturira Sodomu, iturira n'ikindi gisagara citwa Gomora. Ibyo bisagara bibiri n'izi saha byabaye kabarore, abantu babica ku mugani, kuko Imana yiyerekanye ko ari Imana. Rero aha muri Amerika turiko turabona natwe, tubona imiriro ku marezo sosiyo, niho tubona imiriro ingene hariko hatokongera. Wewe nanje mwene data, byari bikwiye kuduha kwiyumvira. Amajambo ni menshi muri kino gihe, sinzi nk'abaherereye hariya bo bavyegereye cane uko babibona, ngira ngo byakanguye imitima y'abantu benshi cane. Ariko nawe uri kure na jewe ndi kure, bidutere kwibaza. Ibi bintu si ibintu bisanzwe. Hanyuma umuntu yo kwibaza, abantu hari ijambo bariko barakurikira cane ngo bajya abantu batutse Imana, ngo nico gituma Imana yabahanye kuriya. Imana kumbura yari yarabitse ishavu ryayo, ati hariho umunsi nzokwihora ishavu ryanje rizoturira hajya ahantu. Ariko kandi umuntu avuga ati ni kubera biriya bintu byabaye, nta ubundi umuntu kwiyumvira ico yiyumvira.
ariko kandi twiyumvire n'ikindi ko ntibwari bwo bwa mbere, si bwo bwa mbere bakora ibintu nka biriya, aho batamba bagakora ibintu bibabaza Imana, aho bakora ibintu bicokoza Imana mu mutima, si ryo rya mbere babikora, bama babikora, niko kazi kabo. None abatubaha Imana ibyo bakora bibabaza Imana ntibabikora buri munsi? Kandi ikindi naco si hariya gusa, n'uduce twinshi Satani afise abanywanyi biwe hose. Iyi si twicayemwo Satani afise abanywanyi biwe hose. Rero kuvuga ngo Imana yabahanye kubera bakoze ibintu bibi bibabaza Imana, reka tuvuge yuko ari ishavu ry'Imana yari ifise, ikabivuga iti aba bantu hinge ndabereke yuko hariho Imana ishobora byose, ishobora gukora ibintu ku mwanya umwe, ibintu byose bigahinduka. Kandi reka tubigeze ngaha, kuko nejo bazosubira bubake. Bazosubira bubake. None bahindutse, reka bazosubira babandanye bakora ibyo bahora bakora. Abakora ibyaha bazoshishikara babikora. Ariko bitwigishije iki? Cane cane ngo turondere ikintu bitwigishije abantu bariko barabibona, wewe nanje. Jewe nakuyemwo isomo ryitwa ngo dukunda Imana n'ubwenge bwacu bwose n'ibyacu byose, ibyo dufise byose tuvyinvestise mu gukorera Imana, kuko aha kw'isi ntaco tuhafise kandi ntaco tuzohakura. Ibi byose twubaka, ibi byose tugura, ibi byose bizohera ku munsi umwe. Nanone Bibiliya yaratwemereye yuko iyi si n'ibyayo byose bizorangira, hazoza isi nshasha. Haleluya, ngo aho kugororoka kuzoba isi nshasha, ariko iyi izobanza itongongera iveyo. Rero kaya twabonye ni akantu gato cane kakumvishe yuko nawe ibyo biguhangayikishije, urara udasinziriye, wirundaniriza byose, wirundaniriza ibyo gukongorwa n'umuriro. Niko bimeze, niko biri, niba wizera ijambo ry'Imana. Rero nukuvuga iki? Gukunda isi twari dukwiye kubigabanya, kuko iyi si iriko irahera n'ibyayo byose. Twari dukwiye kubigabanya, ahubwo tukagira umwete wo gukunda Imana cane, kuko iyi si yaramaze kutwinjiramwo ku buryo bw'uko womenga Imana tuyiha ikibanza ca nyuma. Womenga uza gusenga ari uko wamaze guheza ibikorwa byawe wabwiza gukora. Bariya bahaye Imana zero, beexprimye ibiri mu mitima yabo uko bavyizera. Ariko nawe ushobora kuba utabivuze, mwene data uri kurankurikira, je ndiko ndabwira wewe, kugira ngo biriya nawe bikwigishe nkuko nanje binyigisha. Ushobora kuba wewe utabivuga kurya, ariko mu ngiro zawe ari kubigenza. Hajya ufata umwanya wose ukagenda ukicara ukagenda ukicara mu birori, hariho abakunda umuziki bakagenda bakumviriza umuziki, ariko gusoma Bibiliya nta mwanya babifitiye. Ukagenda n'umwanya wa dimanche aho abandi bakoranira mu ngoro y'Imana, wewe akaba ari umwanya wawe wo kuryama. Iyinga ryose wahora ugenda ku kazi utaha, ugenda umunsi uronse wo kuruhuka akaba ari umunsi wo kuryama no gukora isuku muhira no kugira ante no kuramutsa abagenzi. Ariko Imana ntiwigera uja mu rusengero, ntiwigera uronka ndera n'umwanya wo gusenga. None wowe Imana wayihaye ikibanza ikihe? Aka katwigisha niba bariya bagize biriya, ukaba wiyumvira ko arico catumye Imana ibakubita, nawe wiyumvire mu mibereho yawe ya misi yose, Imana ifise ikibanza ikihe? Ifise ikibanza ikihe? Nusanga Imana ifise ikibanza ca nyuma mu vyawe, Imana ikagira ikibanza ca nyuma, nawe wiyubare, kuko Imana nta nkunzi igira. Oya, Imana nta nkunzi igira.
ahubwo bitwigishe kubaha Imana no kuyihindira agashitsi. Imana yabwiye Mose, iramubwira iti hahandi yaraduze ku musozi gusenga, Imana iramubwira ngo ndaza kumanuka ngo kuri uyu musozi ngo ndakwiyereke ngo hamwe n'aba muri kumwe nabo nyene bambone. Aravuga ati gitumye ndabikoze gutyo, ati nukugira ngo baze bamenye bakubahe gukorana nanje, kandi baze basobanukirwa, baze bamenye igitinyiro canje kibe muri bo. Rero jewe ibyo mbona byabaye hariya, Imana yashaka ngo igitinyiro c'Imana Data kibe mu bantu, mu batuye isi, kibe mu batuye Amerika, kibe mu batuye Australia, kibe mu batuye aba bantu bose twese turi kure turiko turavyumva tubiraba. Imana ishaka ko igitinyiro cayo kiba muri twebwe. Biriya vyabaye hariya bishobora kuba muri uwo muji nawe urimwo, iyo nzu wicayemwo ushobora gusanga wirukanda atana kimwe ufise, wambaye ikambambiri canke atanizo wambaye, ugasanga uravye inyuma ugasanga vya bindi vyose warushize kwa amaso vyahiye, canke vyatwawe n'amazi, canke vyagize ikindi kintu. Imana Data wa twese niyo ifise ijambo rya nyuma ku kintu cose. Rero bene Data muriko murankurikira aho muri hose kw'isi yose, bijya vyabaye muri Los Angeles bikwigishe, binyigishe, bitwigishe twese kumenya ngo isi n'ibiyuzuye n'ivy'Uhoraho. Nawe ubwawe wari ukwiye kumuhindira agashitsi, kuko niwe akuganje, niwe afise impwemu zawe, niwe afise impwemu zawe. Umunsi iyo bishaka ntiwovyuka. Rero Imana ishimwe kuko iriko iratwiyereka kugira ngo dukanguke mu mitima yacu, igitinyiro c'Imana kigaruke muri twese. Igitinyiro c'Imana kigaruke muri twese, twumve tuti iyi Mana irakomeye. Ukundisha Uhoraho ubwenge bwawe bwose n'ibyo ufise byose, ubikundishije mu Imana. Imana ibahezagire. Ikibazo ni ngo Yesu afise ikibanza ikihe muri wewe? Mbega iyo Imana yaguhezagiye ikaguha amafaranga, ikaguhezagira ukimbura vyinshi, ukagira ibigega vyinshi, Imana uhora uyishimira gute? Uhora usangira n'abakene? Imana uhora uyishimira gute? Uhora ubigenza gute kugira ngo umwami Imana umushimire ku byo yagukoreye? Imana ihabwe icubahiro. Mu nzu yawe ufise, ko ufise muri salo aho wicarika abashitsi, ufise mu gikoni aho utekera, ufise mu vyumba aho urara, mbega urafise ahantu uhora uvuga uti aha hantu umuntu niyagira ikibazo zoza yikubite ngaha asenge? Urahafise? Canke ko nzi dukunda kurondera ivyumba vy'abashitsi, kavuga uti okay, aha naho abashitsi. Ariko uwo muhafise hahandi wamugenda ugapfukama ukiherera n'Imana? Bishoboka ko ataho ufise, kuko hariho hose ushaka kuhasengera nivyo, ariko nagomba gusa kugira ngo turabire hamwe urukundo ukunda Data wa twese ko rungana, n'ingene ivyo uvyitwararike gusumba uko witwararika ivyawe. Iyo tubonye ivyo kurya tufise tendance yo umuntu agaca atereramwo amaboko agafungura, ariko kuri babandi bavuga bati oya, ibi nabihawe n'Uhoraho, reka mbanze ndamushima, ukabanza ugasenga. Uyo n'umugirwa mwiza ukwama wibuka Imana, ibintu byose bikwibutsa Imana. Niba wavyutse mu gatondo, fata umwanya imbere yo kuja ku kazi, pfukamika, shira amavi yawe hasi, uhimbaze Imana Data wa twese, uyishimire yakurangije mw'ijoro ukavyuka amahoro, mu gihe wari usinziriye nta nico winona, mu gihe umwasi yari gushobora kuza akaguterura akagutwara,
ariko data akaba yakurinze akaba byose amahoro. Twibukanye bene data, ni igihe cyo kumenya Imana, ni igihe cyo kubibuka Imana, ni igihe cyo kwibuka mbega Imana uri kuyikorera gute, wishimisha gute mu kubaho kwawe. Hari abandi bafise ibidandazwa byinshi, bazinduka ku kazi bakagenda bakadandaza ariko ukaraba uti muri bya byashara byose bingana kuriya, hari n'agafuko na gatoyi yoba yarashize ku ruhande ati aka nzohora ndagaha babandi baza batafise amafaranga, kugira ngo umwami Imana abone ko nawe muriko murasangira mu byawe. Mwene data, Imana ntikeneye kurya amafaranga yawe, isi yose n'ibiyuzuye n'ibyayo, ariko igihe uri kurafasha mwene data ugafasha ubushonje, aho muriko murasangira nawe. Bene data aho muri hose, nyumva ibi byabaye Los Angeles ni ikimenyetso ko isi yose ikwiye guhindura agashitsi Imana Data wa twese. Ibyo ishaka mu isi no mu ijuru nibyo ikora. Isodomu Bibiliya iravuga ko barimbuwe kubera ibyaha byabo. Iki gisagara giheje kurimbuka muri Amerika, hamwe twovuga ngo kirimbutse kubera ibyaha byabo, birashoboka, ariko si hajya gusa hari ibyaha. Birashoboka, nirinze kubyemeza cyane kuko ataca umwami Imana yabimbwiyeko, kandi nirinze kubyemeza cyane. Nico gituma ndiko ndabyasosiye ndavuga nti uko biri kose si hajya honyene hari ibyaha, uko biri kose si bajya bonyene batuka Imana, uko biri kose nawe urazi bangahe batuka Imana bakayituka pepepe, bakayivuga ngo Imana yaba yariho ngo bayanyumvise, ngo Imana yaba yariho ngo bayangiriko. Nabonye n'ubundi muntu avuga ngo Imana ntayiriho, ngo yaba yari hari, ngo ninkubite ngo ndabirabe, ngo nimara kunkubita ngo nzomenya kwiriho. Hari abantu batitanga ibyo bavuga amajambo yo gucokora, ariko Imana ni nyembabazi, Imana ni nyembabazi, Imana ni nyabuntu. Bene data aho muri hose, hindukirira Imana, hindukirira Imana, saba Imana ikugirira imbabazi. Bishoboka ko wabaye igihe kirekire Imana atakibanzo ifise muri wewe, bishoboka ko mu kubaho kwawe mumva umenga wewe ni wewe nyene, ibyo ukora byose ukumva umenga ni kubera ubwenge bwawe, ni kubera amashuri yawe menshi wize. Bishoboka ko udashobora gutahura kubera iki abandi badafise nk'ibyo ufise, ukumva umenga wowe ni faveur yindi, canke ni kubera uva mu muryango utunze, canke ni kubera sinzi uko uvyita, ariko ibyo kubera byose ntabihari. Inshuti yanje, ibyo byitwa ngo kubera mu badandaza bacuruza, si wowe wenyene ucuruza, ariko hari abandi bacuruza batagira n'imeya. Byose bakora ibyo bakora byose bihomba. Hari abandi bize amashuri menshi kukurusha, ariko bose ntibafise ubwo buzima nk'ubwo ufise. Hari benshi uko bovyita kose, ariko ngomba nkubwire ngo Data wa twese umuha icubahiro ciwe. Haleluya! Umuha icubahiro ciwe, kuko Imana ntigomba gusangira icubahiro n'uwundi muntu n'umwe. Ibyabaye muri kiriya gisagara, kujya ubona inkongo y'umuriro iri irandagata igaturira, biteye ubwoba. Ukujye nyene niko bishobora guhindukira iwawe, ugasanga igisagara ubamwe cose caheze. None Imana ishimwe kuri bariya abantu ko barokotse. Naho harimo abapfuye, hononekaye byinshi, mugabo benshi barokotse. Ariko rero kuba umuntu yarokotse, kuba umuntu yasigaye, bimutere guhindukirira Imana. Kuba umuntu ariko arabona ibiriya bintu biriko biraba kuriya, bimutere gutinya Imana no kuyihindukira no kuyizera. Imana ibaha umugisha, Imana ibahezagire, Imana ikora uko ishaka mu isi no mu ijuru. Ariko kenshi kuva kera na rindi, Imana yamye ihanisha isi ibi bintu. Imana yamye ihanisha isi, ikayihanisha umuriro, igatuma ahantu hagaturira hagatongoka. Imana yamye ihanisha amazi, umwuzure ukaza ugatwara ibintu, ugatwara ukarandagata.
Imana yanihanisha ibiza, ikiza kikaza, la guerre, intambara, abantu bagapfa. Iyo Imana igomvye kubikora, ahandi Imana irazi igahanisha abantu inzara, ahantu hagatera inzara, imvura yahora igwa, Imana ikababwira ati ntimuze musubire kugwa. Imana ikayikata kabisa, ibiterwa bikuma, ibintu byose bigabura. Kubera iki? Ishavu ry'Imana. Imana ishobora gutera ikiza, igatera ingwara, ikarandagata ikica abantu, bakayironderera umuti bakabura. Iyo Mana niyo ishobora kukurinda, niyo ishobora kundinda, niyo ishobora gutuma utera bikera, ikabihezagira, ukimbura ibigega n'ibigega. Haleluya! Iyo Mana niyo ishobora kukurinda, ikaguha kurya bike, ukavyibuha kandi ukanezerwa. Iyo Mana niyo ishobora kugutuza ahantu ukabaho kandi ukabaho wishima. Iyo Mana rero reka twunge ubucuti nayo. Rondera ubucuti n'Imana nshuti yanje. Rondera ubucuti n'Imana. Uko nyene umeze, Yesu aragukunda kandi arakuzi. Arakuzi ahuba, arazi ibyo urimwo, arazi ibyo ubamwo buri mwanya, arazi ingene umutima wawe wometse ku bindi bintu. Hari abantu bakunda ibindi bintu bakabirutisha Imana. Nabonye abantu bakunda umupira, Mana yanje, bakunda umupira, aho uri hose bakaja kuwurorera, bava kuwurorera bakinjira mu mavideo y'aho abakinyi bakina, bakawurarako ku murango, bakawirirwako, ibintu byose bikaba bihagaze mu mupira. Ako n'akarorero kabo nabonye. Hari abandi bakunda ibindi bintu bagaherezamwo n'ubwenge bwabo bwose, ariko Data ibyo ntabigomba. Data avuga ati munkundishe umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose, ibyo ufise Data ashaka ngo ubuherereze kuri we. Haleluya! Dukunde Yesu, tumukundishe n'ibyacu byose. Imana Data ibahezagire. Karako kantu nagomba kugira ngo tugire reflexion ku byabaye, kubiriko biraba muri Amerika. Ntibirashike wawe. Imana ikurinde, Imana ikugirire neza, ariko ibyo tubona bidutere kwigarura no kunezereza Imana mu byacu byose. Twunge ubucuti n'Imana, dusengere abacu, dusengere bariya abantu bagize ibyago. Bene Data, ntihakagire umuntu anezererwa n'ibyago byabaye ku bandi, ngo ubu umwanya wo kunezerwa no gutwenga no kugirane ngo bajya abantu nakare baratuka Imana, ngo wewe mbese botuka Imana hoho kubahana kubahana wowe haco bikungura? Niba bitokungururira gukunda Imana ngo bikungururire kwiyeza no kwitunganya, tubirekera Imana. Ati ruriye abandi rutakwibagiye. Nawe w'umunsi Yesu azoza gusuzuma iwawe, urahiriwe niyasanga byose bitumbereye. Rero Yesu aduhezegire. Nyapara kuvuga ngo bari abantu bagize ibyago, Imana Data ibahumurize, bahumurize. Kandi ndabizi kiriya gisagara kumbure bazose bahubake, hazoza n'andi mazu meza cyane gusumba ayo bahoramwo. Mu isi nuko bimeze. Isi ikihari, hari impinduka zigenda zirahinduka, ariko ibyo byose Imana, igitinyiro c'Imana kigaruke mu bantu bayo. Senga Imana, igitinyiro c'Imana kigaruke mu mutima wawe. Ntiwigire sindabibazwa nkaho umenga ntibikuraba. Biriya birakuraba, kuko byabaye hariya bishobora kubona kuba iwawe. Ariko Data wo mwijuru ico yabikoreye ntaco nzi. Narenza ntaco nzi pe, oya ntaco nzi. Ariko uko byabaye kose, Imana irateye ubwoba. Aho igisagara cose gishaka gukomvovuka kurya, birateye ubwoba. Ariko Imana ibatabare, abataye izabo ibatabare kandi baremeshe. Nuko novuga, uhoraho Imana ashishika kukuzigama nshuti yanje, nawe ubona ufise aho uryama. Imana igufashe, Imana ikurinde,
umenye ko ari ubuntu bwayo, ubone ko ari imbabazi zayo gusa. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Data ndagushimiye kubw'uyu mwanya, urakoze kubyo ugenda werekana mu isi yose. Mwami Yesu, twaravuze Sodomu na Gomora, twabonye ibyabaye hariya hantu, byabaye kubw'ibyaha bakoze. Mwami wanje kandi Imana yanje, kandi umuriro ngo niwe wawuturiye ngo wakorotse uva mu ijuru. Kristo, ibiriko biraba muri Los Angeles ntituzi ngo ni wewe canke n'umwansi, ariko uko byoba bimeze kose bwirukiro Mana, ufise ijambo rya nyuma, ushobora no kugwisha imvura ikazimya ujya muriro wose ukazima, canke ukabireka ugakora icyo ugomba gukora nyene. Ico nsenze no kugira ngo abantu tumenye kukumva, iyo uvuze tumenye kukumva, iyo twiyeretse tumenye kukubona. Mu izina rya Yesu ndasabye gukangura imitima y'abariko barabona ibi bintu, y'abariko baravyumva. Mu izina rya Yesu, igitinyiro cawe cinjire mu mutima wari we wese, kugira ngo Mana abantu bige kukubaha no kukubahisha ibyabo byose. Ndabigushimiye ko byumvise, ni mu izina ryawe ugera Yesu ndabisabye, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi +46 768 00 65 46, kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana ibaha umugisha, amen.